Barcelona nabo batanga imenyerezo Flik nawe yatanga imenyerezo n'abasore biwe bataga mu gikombe cy'isi birumvikana nabo baje abatashe kandi kwa Barcelona batanga imenyerezo inkwakuzi hageze mapema yitwa Marc-André ter Stegen nasi ko kuvuga ngo transfer yaheze byahe arashobora kuja kwa Ajax ega we ninizanye ngo Jackson nizo mugura ngo Vestiaire ngo yakise ngwitegure kumwakirana amaboko bazomwakira ko Ajax yari kuva baronse amenyereza mushasha Michel yaura kwa Girona bana ko karageza kwiga Sosthene unahi nabonye banagarukanye na Dare Blind nawe nyene nyuma yo korangije amasezerano na Girona ko haravugwa Marc-André ter Stegen urabona ko bari abakenyi batawuriya filosofia tikitaka urabona ko bari ko baronka isoko ari muri equipe ya Ajax kandi nyamara kuko Michel urabona yuko ni toto ari wari ko arabegeranya niyo twa Sosthene unahi ugatwara Dare Blind nubwo ari umwana wabo ari bo bamureze ega kandi ugatwara umugabo witwa Marc-André ter Stegen hamwe dirira mutsi bahoyishi equipe rega yaratakaje cyane rega iriya ni Adene yabona uriya mupira wa Barcelona bari Barcelona batanga imenyerezo nabona umunsi imenyerezo yitwa Hansi digital Flik nawe yarahari mu buryo bumeze neza cyane n'abasore biwe Clovis araza kuba turabira amafoto mu buryo bumeze neza cyane nabona ngo objectif n'undi di clair no kuja kurondera de champs bikombe bibiri imyaka ibiri vya Yagaye sport yabitakanye nibaza ko ta pressure yari gihari za Copa del Rey pressure yari nibaza ko no bon cette fois nabonye umundi vyemeza ko agiye n'ubundi kukurondera icamatwi maremare bari atari maremare bari mu mwaka wabo wa 12 batagitwara ugerageje kuraba kuri Deterrence Flik saison zibiri 12 12 rega sezitangura 12 wa winjemo nukuvuga basigaye kumenya ngo urahera batagifise cyane nibo baza kuba uzi aza muri byose kubisubira mu myaka 12 nukuvuga abatanu mu wa gatatu nukuvuga duza ize neza oya abaza mu wa gatatu mu wa gatatu kiretse tonje mu wa gatatu bari abantu batangura kusendwi aduza abananye byarahindutse shabo umwana waduza uko batangura muri turazem batangura bose imyaka 3 nyine bakamutanguza premier maternelle Barcelona itwaye champions League bayinjiye muri deuxième maternelle muri moi wigeze ugeze afite 17 none yatabwa afite umuntu yatwaye umwana Barcelona itwaye champions League ukakanya duza umwana ariko yinjira mu 8 mu 9 duza ubukuze bivuze umugabo ufite duza ubu arakuze nyene arakuze cyane akazi ko muhira bagakora bimeze neza citse intege ubona gituze yitwara none oya imyaka 12 Nako navuga ati rero imyaka ni ariko Real Madrid nayo yaragize imyaka 12 rega abantu mwe muvyibuka nanje birazitwara bitandatu inyuma y'ico gihe nivyo mugabo ikintu cyose equipe yose yinjirana intego muri projet zabo harakaririmba kanje duza edi wara ukiri umwana warasenga waragenda muri Sunday school harakaririmba kanje mu mutwe ariko reka tubaye urumva rero ntako nibutse Imana ishimwe nako navuga ati rero kuri Deterrence Flik bigaragara ko imyaka irava amaze muri projet za Barcelona il a réussi bivanye n'ivyo mvango n'uburyo yasanze equipe imeze yatwaye za La Liga yatwaye za Copa del Rey yatwaye za Super Coupe yatunze abakinyi batsinda ivyo bitsindo yatunze iyo equipe bri ubona ngo yabo mvango mu Barcelona wese yizera mugabo kandi avec son nom yuko ari grand coach kandi kugira ngo asige trace yiwe yo kwinjira akayisiga ko mvango nizo champion nako nizo championnat La Liga Xavier astwaye nivyo bikombe vya Copa del Rey yagenda bikoza ko aza finale za akazikina mugabo no munsi kugira ngo twitwe tuvuge ngo hari umumenyereza bangamenyereza baciye muri projet za Barcelona bakomeye naho nuno munsi tuvuga ngo Barcelona iteza gushimira ivyo Flik yabahaye bivaye n'ivyo bobo bamuhaye hari kuvuga ngo nyine gutwara UEFA Champions League kandi turetse n'ivyo no munsi yarabakinyi bariko barakura bariko basohoka muri projet za Barcelona mugabo nabandi bageze muri ya myaka ikwiye gutwara ibikombe bikomeye muri Barcelona mugabo bakeneye igikombe citwa Champions League gutwara La Liga ntago vyigeze biba ikibazo kwa Barcelona muri projet zabo gutwara Copa del Rey ntago vyigeze biba ikibazo kwa Barcelona muri projet zabo gutwara Super Coupe za Espagne ntago vyigeze biba ngo biba ikibazo ariko ikibazo cyamye kuvuga ngo Champions League bisobanura ngo ni umwaka kuri Deterrence Flik wo kugerageza kwinjira kuraba eske nimba umwaka wa mbere mvango nageze demi finale mwaka kabiri nka vira muri quart de finale
uno mwaka wo birakunda ko nshaka gutwara Champions League bisobanura ngo ni projet bona ngo ni nyota uno munsi Frenkie de Jong niki kimugiva ngo uno munsi ari abakinyi ngo hagati mu kibuga beza Barcelona yatunze mwino myaka 5-6 heze wanashaka kuva batwara Champions League warawa meme n'uyu Pedri igituma uno munsi tuzana abajure tukazana nabande ukazomba ngo Jude afise Champions League hariho carrière batarubaka bivanye no kuko hari yaco bivuze des trophées ni twagarutse ko collectif zikomeye apana La Liga onsurinye bien ntago vyigeze ibibazo ngo kugira iki kwitwara iyo La Liga barayitwaye bafise namusi wakwiyongera mwabwira gatata akayiyongera bien sûr Martin Brefort ntara La Liga afise ujama babwatenge hariya ntara Liga afise oya sinavyibaza uriya mwaka nawe batwaye hajya uyu batwaye kuri Aubameyang arayifise Baruk de Jong barabifise Depay ibyo ni ibintu bisanzwe sibyo si kibazo rero bisobanura ngo iyo rero kimaze kuba mu vyusigaje muri projet bishoboka bishobora kugira iki gushaka precipitation encore une fois ngaca nongera ko tukaraba eske uno munsi Barcelona bvango bariko bagira iki bariko bakora mercato Flik imeze gute ibintu umukinyi Flik atabona neza atarawutawukirwa profile Barcelona mugenda mwo buhoro buhoro mugana musugaje kuraba ni equipe imaze kudepansa plus de 100 millions ku isoko kwa kinyi babiri Anthony Gordon na Karim Adeyemi hama n'undi mwana kiri muto bisi umugabo mvango bitaramenyekana araza muri bamaze kuba abandi bamwe barangirira mu kademi kuri bisi bavuze go je sais bisi devrait rejoindre l'équipe première tout en obtenant 10 temps de jeu avec la réserve pendant sa période d'adaptation donc araza kuba ari muri équipe nkuru mugabo akoreshwe cyane muri equipe no kugira ngo bikunde bamwintegre mu ino philosophy ya Barcelona bisobanura ngo uravye uburyo Raporta de ko nabandi bari gukora mercato za Barcelona zirihuta cyane mu gihe hari vision ivango y'umukinyi uno munsi ndibaza ngo iyo Flik atagira priority witwa John Alvarez sinabaza ko uno munsi Barcelona ikibi kivango iri stable kuri dossier yande yahuye na Alvarez uravye rero uburyo aba ba Gordon bariko barinjira uravye uburyo aba Karim Adeyemi bariko barinjira hamagara kwijambo rivuga ngo ni gisabo cyumumenyereza bitwa Deterrence Flik ni wari karabisaba kandi ukabona ngo Barcelona iriko nimba umenyereza nimva ariko arabisaba equipe bikora ko vyihuse bisobanura ngo iri kiragerageza kumwumvira ivyo tutagoye muri sezo zibireka tugereze tubiguhe na rijya turiko turoroherwa kuje ibintu bije na fair play finance hanyuma uduho musaro bisobanura ngo ni umwaka wa Deterrence Flik wo kuja guha Barcelona ivyikeneye Champions gusumba ibindi navyo ni Champions iri gusumba ivyo bibindi bikombe yatwaye jewe ikintu cambere nzako nuko bon Ligue des Champions ari gihe uyibura ukije umuhari reka dufata uko sivyo kuvuga ati ndayibuze kubera nasamaye kubera ko peut-être hari ivyo rategezwa gukora ntakoze hakaba n'umwaka uyiburuka ngo ndayibuze kubera ko bibaho kuyibura izo kazi ibiri ndazizana kuri situation ifate nka Bayern babuze muri Ligue des Champions mwaka wese ziriya si condition kwibremingo ukavuga ngo Bayern tubuze Ligue des Champions gute no bari mu mwaka bari bakwije toutes les conditions kugira ngo batware Ligue des Champions Bayern mwaka wese mugabo bahuye na equipe yitwa Paris Saint-Germain iri determine kubarusha igiheruka yongerera yabasezerera avec différence y'igitsindo kimwe mu rukino rwa mbere rw'ibisazi irabasezerera amahigwa sekera equipe yitwa Paris Saint-Germain kubganje hariya Bayern afise ivyo yo kwa distance rabo yatakaje ikiri ibintu byo bitandukanye mugabo biragoye ko bijya umuhari mugiye nko kwa Barcelona muzi barabura Ligue des Champions nubwo ataje mu itangazamakuru apfe kubivuga Deterrence Flik ndazi ko ari mu amenyereza yijya umuhari akavuga ngo ino equipe yagakwiye kuba yaramaye byinshi kumbure nume muri gikombe cha Ligue des Champions bivuye ku zindi facteur mugabo atari kuri facteur zo kumva ngo ni dutunza abo twategeza kwa dutunza rero no musi iki cha mercato ntagihagararako kuko bigaragara ko Barcelona uno n'umwaka bari determine niba nabura Ligue des Champions ingorane bashobora kuzozirondera handi bivanye no ko peut-être mercato yabo izoba yarakunze ku rugero nka Afrika bishaka ko canke nibiburi birasi ku rugero nko kwica 80% kuko ushobora kutabikora 100% bivanye nuko haraburondera utaronka bikangomba ko urondera plan B kandi urumva ko plan B peut-être ishobora kutaguha 100% y'ivyo plan A yari kuguha mugabo no dufata karore wenje Gordon winje Karim Adeyemi Alvarez biravugwa ko atagihindutse ko nabonye ari amajambo menshi bagiye barazana n'umugabo yitwa Cerezo
bigaragara ko Atletico yiteguye kuyagana ekipe ya Barcelona inyuma y'igikombe cy'isi kandi ku makuru ahari nuko icyizere kirahari peut-être ngira ko birava kuri kariya kigoro byavuzwe ko Barcelona ishobora gukora mu bijyanye no gutanga n'imuri 130 miliyoni kugira ngo badiskite ku kintu kiboneka kurumva agomba ko bakigoro ka Barcelona ariko kandi Atletico igomba kugira kigoro bivanye nuko peut-être ibona ko Alvarez atakibakeneye kandi akanoti Barcelona itari ko yitangira itama isa ni igomba kukarekura rero winjije ngabo batatu dufate muri secteur offensif déjà bisango vyamaze kwa confirmer Rashford yamaze gusubira hariya sauf retournement de situation Rashford mwaka uzana zo baramukinyi abarizwa muri squad ya Barcelona rero dufatira secteur offensif kandi no kuri kaya Raphinha naho nyene bisango ko bamaze kugana imiryango bagenzi bacu bigarutse ko mu gatondo Barcelona yavuga ngo Raphinha agomba gumana ufise Raphinha ufise Gordon ufise Alvarez ufise Karim Ademi ufise Lamine Yamal probablement Torres ni yasoka mu badasose na urumva ugomba ko mufise yo secteur iruzuye secteur muri mediane ni secteur je nigira mbona ko Barcelona muri no mwaka uza no myaka ibiri bazoja kurondera umukinyi ufise Pedri ufise De Jong ukagira Firmino Lopez Olmo kongera ko Gavi Bernard peut-être devate okazado gena mwa ni na secteur bafise nk'abana benshi bafise imano baduga bavuye muri equipe yabo ya reserve cyangwa muri equipe no ndavuga muri Barca Atletico cyangwa muri La Masia rero ubona ko muri mediane yaruzuye mugabo defensive manaho kimwe mu bibazo Flik yagiye aragira biravugwa ko buri ya dossier y'umugabo yitwa Lukeba kuva kwa Leipzig n'umugabo yitwa Kuti Romero hariho dossier vyanga bikunda Barcelona yifuza gufinaliza muri no mercato nabonye imbere cyane hari umugabo witwa Cristiano Romero uyu mugabo w'Argentina akina Tottenham Hotspur jewe ndiko ndaraba mercato Barcelona iri kwirakora n'ubundi biranyereka ngo peut-être ko bari kuri point ya nyuma yo kugaruka kuri Le Grenouille naho batogaruka iravuga ko bazosaba ingurane batogaruka biravugwa yuko bashaka kuzosaba ingurane mugabo bagafinaliza ibibazo baribwa wabivuze neza hari equipe yitwa Bayern mu mwaka weze yabuze igikombe cya UEFA Champions League buri muntu wese aravuga akavuga ngo facteur amahirwe kukibura birabaho irakubujije gutwara Champions League gusumba kutagira ingufu gusumba biriya bintu vya Barcelona mu mwaka Rashford ngo yahushije ibitsindo byinshi ngo Torres ngo ku Barca cyane yigeze ngo yari rouge ugasanga du facteur twinshi turimo yari isanzwe fatira ku mwaka wa mbere wa Flik Raphinha exceptionnel Lamine Yamal Robert Lewandowski Pedri Gonzalez Frenkie de Jong Inigo Martinez mu defenseur mwiza muri uriya mwaka erega Sosthene yarabaye mwiza paraporo ko tumuzi paraporo yuko tumuzi hari urugero Barcelona kugira ngo Oranda cabanza kamira mati ntabyemera kuyamira none rero yamanitse biratora Edi akamukura muri vacances en fait arabusanze yo bari biteze en fait kuvuga ngo paraporo ako kantu ka paraporo yuko tumuzi je nacenda gashira ko akora mugabe gituma je ndiko ndavuga gutya nimba twabonye Bayern Dominique mwaka uheze nubona aho yabaye mu bisi ku rwego rwa Sosthene mwiza Barcelona yatunze bivuze kandi warafise match yabaheze Bayern yarabuze igikombe umuntu wese akaraba akavuga ngo sha Paris Saint-Germain iragukwakwanje hiriya match y'ibitsindo bitanu kuri bine n'iyi match y'igitsindo kimwe ku kindi warabona ngo Bayern Dominique nayo yabari isezeye Paris Saint-Germain buri muntu wese yari akavuga ngo harenganye equipe ikomeye ariko kuri Barcelona umwaka wabo mwiza apport individuel y'umukinyi umwe Sosthene yarabakoze ko cyane bivuze ngo uno muzi Dieter Flik agomba kugwana nuko yabwiye ngo target yanje ni UEFA Champions League gusumba ibindi bikombe kuko kwa Barcelona yinjiye asanga La Liga bazitwara yinjiye asanga za Copa del Rey bazitwara ndetse n'ibindi ariko no munsi iyo uravye mercato ariko arakora ni mercato itwereka ngo ubwiza bw'abana ba Barcelona canke abakinyi yari isanganywe Dieter Flik bwaramuteye amakenga arabona ngo ingufu baduhaye mu mwaka warangiye canke mu myaka ibiri heze turafise amakenga yuko atarizo azongera kuduhereza erega vyaramukostinze acaja ku isoko wenyene yishakiye Landry ntaguciriyemwo uravye iyi mercato ariko arakora no mwaka izi ziramaze gukora za Demi na Anthony Gordon vyerekana ko hari ikigo imvago yigiye muri sezeze kuko biyo vyamukostinze nuko utaronka Raphinha wa 2025 na Lamine Yamal wa 2025 byari bigoye agacabura n'aba super sub ukavuga ngo kuko no munsi mu super sub
umusabu asa nk'uwamuhaye mugabo mu gihe atari yiteze nibyo Firmino yamuhaye mu gihe na Rashford yamukinishije reka Rashford nivyo afise ibyo biharuro mugabo reka ndakwereke Raphinha wa saison 2025 ni yabaye mwiza ku byo bitsinda no yabaye mwiza cyane wo kudebloka situation zikomeye za Barcelona mugabo Rashford hani twaba tuvuga ngo aha Raphinha hari aca debloka situation Rashford ni twamubona Eddie jewe nahagaze ahantu bavuga ngo kwitwa titire no kwitwa umusabu ni hake wowe uzobona ekipe itonze umutitire n'umusabu banganya nivo Chiefs nabibonye kwa Man City honyine ntandi handabibona nimba utunga Bernardo na Mahrez gwari urugero rumwe kuko Riyad Mahrez ari capable gutiwa ekipe yananiye abandi Dombe na Bernardo Silva mugabo no muzi Rashford mu mwaka wa mbere muri Barcelona philosophy nshasha ikirere gishasha champion nshasha agaca kanga ibiharuro nka biriya il est impeccable mugabo mu byo Barcelona yari imwitezeko nibyo yarabirengeje ndabwire Landry unyumve kukikintu ndiko ndavuga Barcelona yari bayeho mu mwaka wo kuburo witwa Raphinha yari yabahetse ziheze rero bimwe mu byo Barcelona yari ifise kuri Raphinha nivyo ivyo bitsinda rabitsinda mugabo wero yari wa Raphinha oyasoki concern bishobora no kuvuga yama match Benfica Benfica resiste imbere ya Barcelona 4-4 mugabo Raphinha gasorti from nowhere agatsinga igitsino kidebloka Rashford yoro ntigeze agira ayijomba kwese abantu ne bagomba gushika uno munsi nimba Barcelona iri kwita ku isoko ryigura n'igurisha ifisa amakenga y'inguvu abatitirero babo batanze bivaye n'umwaka bagize umwaka wese ariko nashaka Yamare baronse mu mwaka wese naho bari bwigera baronka mugana we yinjiye gute rega ni progressive maze twatanga umwaka kwa ijya Pubarji ariko Pubarji Yamare yabaye mwiza Barcelona itari bwigera itunga bivuze ngo uno munsi je gituma ntohagarara kuri de Rashford jewe Rashford kwa Barcelona hakina kimwe no mwagiriza ahubwo ni credit ekipe nkuru buri musi yagira ibihe bibi yagira vyiza warakwegirira umusaruro mwiza rero nitwari kuronka Rashford Raphinha kandi ugomba kuwutanga credit wayimagusomba credit wayimagusomba erega umusaba mvango reka kwimvira ngo yaravuye he no yaraza gukora iki warashimikira umutare ko murahuriza ko je ndumva aho bija dufata akaruriki urashobora kumusubiriza wanaka mugabo ugomba kuba naka mugabo basi akamwe muzi sivyo hari match Barcelona yakinye na Atletico Madrid sivyo hari match Barcelona mbere ko horana Atletico bari batsinzine muri quarto final Newcastle United huitième de finale bari basezeranye mase match pakiye ibitsinda byinshi inyuma y'ibitsinda indwi Newcastle huitième de finale bayitsinze ibitsinda muri quarto final bashakogomwe na Atletico muri quarto bashakogomwe na Atletico sivyo nta barrage baki dufashe ziriya match zibiri uburyo ubura Raphinha karorero sivyo nuko dufata akarorega muri saison twabaye muri saison Barcelona ibura Lewandowski turavye uburyo nka Torres yoba yaragerageje gukombla lovide isizwe n'umugabo yitwa Lewandowski mu magara rendezvous hari urugero Barcelona yari kishaka ko Rashford aba nka Raphinha mugabo bari bakeneye na match bakavuga ngo uro musi match ya Atletico yisinye nawe utoyisinya ku rugero rwande ndemeza ibitsina byinshi Rashford ugiye kuraba nyene yakoreye mu bandi hari indi expo bari bamukeneye ko naje nemeza ko ibero vyo ni vyiza wanashima ntake nk'umu super sub wa Raphinha it was okay mugabo hari match zimwe ugera ko bakavuga ngo dufate nk'iriya classico ya Kenya sivyo iriya classico iyatsinda kufra bacira twadaka igikombe iriya classico ziriya match nizo zari zikenewe mu mwanya ukonta ahantu rero jewe mpagaze havuga ngo kuko wibuka ko Barcelona barabaye muri souffrance deja yo mu nkino z'amatsinda zitatu za mbere dutangura kwimvira ngo ubwo Barcelona zavica muri barrage erega kazi kaje gukoreka ahantu mpagaze rero jewe havuga ngo comme si umukinyi mwiza ibara remarquable de process situation reka dutangure twiyumvire ngo mbega izo situation zabaye bloqué umuntu azozi debloka yafashijwe niki kuko mwebwe mwibuke ngo umwaka Flik agiri haruro vyiza je nakunze kwanda kigaruka ko abantu benshi bavuga ngo nanka Yamare plus jamais nemera ibifadika bari bafise umukinyi w'igitangaza yitwa Inigo Martinez apana kuvya kina mu kibuga gusa ni jambo ryo muvamwe muri vestiaire atana ribwiye ko Barca gusa iyo naribwira Yamare
igenda rya Inigo Martinez tutite kuvuga ngo nakara kavarinze nakaca byaragenze gute na gute Martin nta match nimwe yabakiniye muri La Liga muri axe centrale ngo batsindwa batakaza mugabo absence ya Inigo Martinez hari urugero rwa Kubarsi yatumye tutongera kubona bivuze ngo uno muzi Dieter Zansfik ariko arakora amarokrituma wenyene yipfuje Barcelona kayamukorera muri we yo kugira ubwoba bw'inguvu abakinyi biwe beza bakura ayo mapost y'impande no bw'abayeriye aribo yizigiye cyane mu bijanye n'ubusatirizi inguvu batanze afise amakenga ko batokongera gutanga yazanye Gordon yosurira Raphinha neza yazanye umugabo yitwa Adeyemi yosurira Lamine Yamal neza mugabo Adeyemi avuye kwande kwa Borussia Dortmund umugabo yitwa Anthony Gordon avuye kwa Newcastle United nta hantu namwe vyanditse ko Gordon azoshika mwiza kwa Barcelona umwaka wiwe wa mbere mugabo hari ico exigence za club nkuru nka Barcelona yes hari ico exigence za equipe nkuru nka Barcelona zigusaba ni naho magaze nkavuga ngo umugabo yitwa Marcus Rashford evari wibihe bibi Rashford yaciyemo evari bo nibihe Barcelona yarayisanze nkuko Barcelona ndemeza ngo mu mwaka wezari nguvu batakaje absence y'umugabo yitwa Inigo Martinez absence ya Raphinha ariko araboneka mu kibuga ashobora kudebloka izo situation abakinyi beza bose ni badebloka ama situation kumwe mugabo je uno munsi ndemeza ko Rashford nta kintu na kimwe Barcelona imwishuza mu vyose yamusaba kumuha naho yaravuye na equipe yarajemo na situation yarayijemo afise nicitwa question d'adaptation equipe yagusaba rero munsi dufashe bari kwisoko kumva ngo abo tuzanye tuje kubaronderamo kuzofasha kwepora bamwe twari dusanganye kugira ngo dutware ivyo bikombe ni naco gituma unamusi kwisoko gigura nigurisha Flik ariko avyifatira mu ntoke mugabo kwa Barcelona n'ubu turacarindiriye kumenya ngo umuava centre mwiza do classe mondiale bazomuronka nibatana muronka aba baguze niyo boshika bababeza ibi impingi iracari ndende ntabwo impinga iracari Barcelona yari ico nta nubwo Barcelona yigezweho aza nta nubwo imvugo yigezweho n'abava centre beza dushaka turareke n'ivyo Barcelona cyambere nuko Flik n'ibindi basi umupira Barcelona itunze umuava centre mwiza inde Suarez we ntabarorere none Regalira ni exception ni ni exception abari imbere yawe nta eto baravye eto ne bamuga akina bro eto ichonzi eto Suarez ichonzi eto for yari for technique magusumba Suarez Landry tandukanya bose baciye muri president Barcelona muga mukimwiza kwatanya ari Messi tandukanya era y'umuava centre abanye na Messi na era y'umuava centre wana na Yamal ataraba ku rugero rwa Messi bibi yampe different mugabo kandi nakubwiye ngo umuava centre yobeshaho Barcelona uno munsi bari muri contest yaho itsinda babuze ukabona ngo barabuze umugabo yawinyoye mu bijanye no gutsinda uno munsi iyo contest barayimo kukene mu umuava centre kubera ko Lamine Yamal niyo vyikora nkuko Messi yavyikorera rero ahantu jewe ndangiriza nuko bwa mbere Flik yifuza tuzembe makubaka equipe abona ko nawe ubwiwe imu ivyo ashaka gusumba ko kuko kugeza ubu imuheshi yemeza ko Flik yamaha equipe vyinshi gusumba ivyo yamuhaye rero no munsi ashaka gutunga equipe nawe agira icyo yihaye mugabo nawe akavuga ngo kuko ari igihe gusanga ibintu yavyiteze muri Rashford mugabo akabaza ngo haraho nzogera n'ubundi ntabime akaba bizi hari n'igihe uvuga ati reka ndamushimo ntayindishwa ntayindishwa ufata akarongo kinje abasupa sabo nico nariko ndazako fata umwaka Madrid twara Ligue des Champions 23-24 hariyo match bakina na RB Leipzig Menga bari babuze Jude Ante ya Jude na Vini bari babuze Jude Bellingham hacakina Brahim terekamo Brahim Diaz a debloka match hariyo match Jude na nakana na Kaviance terekamo Josero a debloka match hariyo match Hansi batwaye super sub ba Benzema bavini bakanga terekamo kuri Barcelona ni kandi umusabu ku debloka match basha dutahura n'ikintu kimwe iyo character Combien Mario Imer muri equipe